Dusubiye kubaramutsa kandi mbahakaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure aho uherereye hose ntuze gucikwa n'aya makuru. Tugiye kugaruka ku bintu bidasanzwe vyoba vyabaye mu rubanza rwa Bunyoni rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega. Hari inkuru yihuta tugire tubashikirize byinshi bigiye bitandukanye vyabaye kuri uyu munsi. Mu gihe Bunyoni yari imbere y'abacamanza abamenyesha amakuru bose bahibereye yaba bakorera mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibinyamakuru mpuzamakungu. Ivyo vyose muri aya makuru nivyo tugiye kugarukako. Hagaragayemwo ibintu bidasanzwe mu kaye gatoyi, buri kimwe cose turaza kugarukako ku buryo burambuye. Ndabahakazaho muherereye hose, mwaba mudukurikiye muri mu gihugu c'u Burundi, mwaba muri mu bisagara ca Bujumbura ndetse n'ica Gitega, gaho ni ku migwa mikuru yompi y'igihugu c'u Burundi. Bari mu ntara zigiye zitandukanye, namwe ndabaramutsa kandi ndabahakaze. Bari mu bihugu bibanyi nk'uko mudukurikira imisi yose, ndabaramutsa kandi ndabahakaze. Ntimuze no gucikwa n'aya agezweho. Bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, namwe ndabahaye kaze kandi ntimuze gucikwa. Bunyoni mu nkuru twoba twashikirije mu kanya gaheze, twababwiye ko yariko asaba guteguzurirwa akaba yaburana ari hanze y'ibohero bivanye nuko akitswe n'amagara, gafise ingwara ya diabete nk'uko mwavyumvirije mu makuru twoba twashikirije. Hajemo kandi yuko yemeje gutanga ingwate y'imiliyoni amajana 3, abenshi bakaba babonye ari ibintu bidasanzwe. Gusa rero aho yarari, aho yoba yaburaniye mu ibohero rikuru rya Gitega, umutekano wari wongerejwe aho habereye intahicese y'urubanza rwa Bunyoni ku nshuro ya mbere. Abanyagihugu isinzi bari baje kumviriza urwo rubanza, gusa nta numwe yari yemerewe kwinjirana itelefone canke akandi kuma gafata amajwi canke amarori, kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi, niko abavyiboneye bashikiriza. Kwibohero rya Gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba ababo bahafungiwe canke kubagemurirwa nkuko bisanzwe bigenda imisi yose. Amabarabara yose aja canke yegereye iryo bohero yari yugawe n'igipolisi, nta ruja n'uruza rw'imiduga, amapikipiki n'amakinga rwari rwemewe nkuko abanyagihugu babibonye, niko bashikiriza. Bunyoni rero yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi, uko yiburaniye birakomera, ubona ko avugana ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba. Gusa vyasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza kari akatabonetse. Wavuze ko isi idasakaye ngo nawe ntiyabeshe, kuko ivyabaye kuri Bunyoni babonye atanumwe bitoshikira. Ivyuko rero atorohewe vyo biraboneka nkuko twabishikirize ko yoba akitswe n'amagara, kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye, niko umwe mu bari mu cumba yaburanishijemwo yoba yadushikirije. Naho itangazamakuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza, amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukana bumenyi, ntabakozi vyari vyarungitswe kw'ibohero rikuru rya Gitega. Bunyoni yarungitswe muri iryo bohero ndetse ari naho asanzwe afungiwe ku mugwa mukuru wa politike. Ico gihe rero yarirungitswemwo avuye mu ryangozi mu buraruko, aho yari afungiwe kuva ku itariki 8 mu kwa gatanu 2023. Bunyoni rero akaba akurikiranwe ku vyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu nkuko parake nkuru ya Repubulika yabitangaje. Gusa rero bamwe n'abandi mu bakurikiranira hafi vy'urubanza rwa Bunyoni ndetse banazobereye mu vy'amategeko y'igihugu c'u Burundi bavuga ko bisunze igitabo mpanavyaha c'u Burundi, aramutse yagiriwe na bino vyaha ngarashobora no gufungwa imyaka igera kuri 30. Sentare nahinyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa. Yavuze ko isango y'urundi rubanza izotangazwa mu misi iza, ariko nta munsi kanuni yoba yamenyesheje.
niko rero vyari vyifashe mu gihe Bunyoni yariko aburana aho yasavye ko yotezurirwa akarekurwa akaba yoburana ari hanze y'ibohero kugira ngo abandanye gukurikirana amagara yiwe dore ko avuga ko akitswe nayo bivanye nuko afise indwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Nivyinshi bigiye bitandukanye rero abantu benshi bagiye bavuga kuri iyo nkuru avuga ngo amahera niyo yokoreshwa mu kweza wagirijwe ivyaha vyo guhungabanya umutekano. Amategeko amwe yoca afutwa akagumaho ayavuga ivy'amahera gusa ngo ubwanje ni fo. Uwo rero ariko aravuga ku miliyoni 300 Bunyoni yemeje ko yotanga burya kaburana ari hanze. Hari n'uwagize ati ngo nukuri kose Bunyoni bamutezure benshi cyane vyo duhimbara vyo bari vyiza kuko hari ukumuhana aho bigeze ngo bari bagerageje kumuhana ngo buryo umuntu mwabanye ngo musangiye mwagoranwe nubwo yoguhemukira ngo ntiwoca nawe umuhohosha ngo rero nibamugirire imbabazi bamutezurire aburane yidegembya ngo vyoba vyiza twobishima. Uwo niko yoba yashikirije. Hari uwagize ati ngo niyongere ko 6 zibe 9 amahera saya Kenye ngo hama tuvyige ko ngemwe ngaha ngo urufaranga n'abanyeragi ngo turi pour. Hari nundi yagize ati ngo niba murekura ngo niyatsinda bave bavuga ko yaronse umwanya wo gutanga igiturire kubera ko ngo ubutungane bw'u Burundi ku giturire kwebwe bwa mbere ngahubwo niba nyarutse urubanza ruhere bamweze canke atsindwe akatigwa imyaka nkuko rero ngo bitegekanywa ana amategeko. Ivyo ni bimwe na bimwe rero abantu batandukanye bariko barashikiriza inyuma y'urubanza rwa Bunyoni rwabaye ku ncuro ya mbere kuva afashwe mu kwezi kwa 4 agafungirwa mu ibohero rya Ngozi. Ubu akaba yarimuriwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Niko rero vyari vyifashe. Turaza no kugaruka mu yandi makuru tuza no gushikiriza tubabwire ku gishoboka niba Bunyoni yorekurwa canke atorekurwa kugira aburanire hanze. Ivyo byose rero matoza turiko turabakorera muri uyu mugoroba muraza no gukurikira indi nkuru ivyerekeye. Reka ya makuru rero tuyabandanirize mu yavugwa cane mu gisata c'umutekano. Muramvya abakuru b'imitumba babiri n'imbonera kure imwe bahagaritswe nyuma y'urupfu rw'abantu babiri. Nivena Gahungura Nikodeme ngowe n'ubusa umwe umukuru w'umutumba wundi akaba ari umukuru w'abahuza ku mutumba Masango muri komine n'intara ya Muramvya hagati mu Burundi bafungiwe muri komisari y'igipolisi muri iyo ntara. Imbonera kure bwo n'umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD azwi ku izina rya Claude Nduwimana nawe nyene afunganywe nabo. Igipolisi kimenyesha ko abo bagabo babiri bahagaritswe ku mvu z'amatohoza ariko araba ko ari batatu rero bahagaritswe ku munsi wa 5 mu gihe bari bitavye umutahe w'igipolisi bw'amasoko yacu. Igipolisi carabatumye ko bashitse baciye bahagarikwa ubwo nyene baca bajanwa muri komisari y'igipolisi mu ntara ngo babibonye bigana bw'amasoko yacu mu batowe ku mutumba Masango. Abo bagabo batatu bakurikiranwa kuri dosiye y'ubwicanyi bwakozwe ku wa 17 Nyakanga ku mutumba Masango. Muri iryo joro Bonite Ruratukana na Bosco narahivye barishwe n'abanyagihugu. Uwa mbere rero yari yatorotse ibohero agirizwa ubusuma bw'inka no kwibari mu murwi yitwaje bigwanisho. Uwa kabiri rero yazize guhindaro Bonite bivugwa n'amasoko y'iyo nkuru. Biziga vyabo bahise rero vyahambwe ku wa 5 w'indwi iheze. Imiryango yabo yasaba ubutungane ko bwokora ku babo itagishijwe inama. Igipolisi rero abagabo batatu bahagaritswe ku mvo z'amatohoza nkuko bibandanya abishikirizwa. Amakuru yacu reka tuyabandanirize mu gihugu kibanyi ca Republika Intwaro Rusange ya Kongo. Ariyo ibihe bidasanzwe vyasubiye kongerwa kiringo mu ntara za Nord Kivu na Ituri. Leta ya Republika Intwaro Rusange ya Kongo subiriye gufata ingingo yo kubandanya ibihe bidasanzwe mu ntara za Nord Kivu na Ituri mu buseruko bwa Kongo. Integuro y'itegeko yemera uko kubandanya kiringo yemejwe mu nama y'abashikiranganje
ku wa gatanu wa 22 Nyakanga uheze. Bamwe mu barongo y'abashiramwe cane abanyagihugu babona ko kongera ikiringo c'ibihe bidasanzwe bitari bikenewe. Umushikiranganje w'ubutungane Rose Mutombo yongerwa ry'ikiringo riri mu ntumbero yo kubandanya gukurikirana imigwi yitwaje ibigwanisho mvamakungu yo mu gihugu harimo abitwaje iterabwoba ba ADF bamaze imyaka myinshi bahekura akarere. Mushikiranganje wa leta, mushikiranganje w'ubutungane no kubika ikibango yaratanze mu nama integuro y'itegeko ryemera kubandanya ibihe bidasanzwe mu ntara za Ituri na Nord Kivu mu kiringo c'imisi 15 kezotangura kuwa 29 Nyakanga 2023. Ryo bandanya ry'ibihe bidasanzwe rikaba rizofasha n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo kubandanya zikurikirana imirwi yitwaje ibigwanisho nka Zaire, Codeco n'imirwi y'iterabwoba nka ADF, MTN na M23 mu ntumbero yo guhagarika ibikorwa bibi vyaho muri ico gice c'igihugu. Niko rero icegeranyo c'inama kivuga. Nubwo biruko bamwe mu barongo y'amashiramwe y'abanyagihugu n'imirwi ishiramwo akariro muri Nord Kivu ntibashima iryo yongerwa ry'ikiringo. Leta ya Kongo iguma mu kajagari gatuma ata mugambi n'umwe abanyagihugu ba Kongo ukorwa. Ntitwahengeshanyije kwiyamiriza ko abategetsi ba gisirikare gaco bashoboye kuva bagiye ku butegetsi mu seruko bw'igihugu cacu, none Raba baguma babongera ikiringo cabo ku bwacu. Ivyo vyerekana gufata minenerwe ibintu bwa leta yacu ngititaho abanyagihugu. Niko rero bishikirizwa na Jacques Sinzahera wo mwishiramwe Amuka Kongo. Uko kongera ikiringo bibaye inyuma y'imisi mike inyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi bw'umusirikare arongoye yaravyifata kibanza muri Nord Kivu General Cirimwami asubiriye Lieutenant General Constant Ndema Kongba yahamagawe Kinshasa kubazwa nyuma y'ubwicanyi bwabaye ku basivile kuwa 30 Nyandagaro Igoma. Kuwa 16 Rusama niho umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi yatangaza ingingo dasanzwe ibihe bidasanzwe muri Nord Kivu na Ituri, intara zibiri zikajwe n'ibitero vy'urutavanwa ko vy'imirwi yitwaje ibigwanisho. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mwabanye natwe mu makuru twashikirize. Nagusabira kugira ngo ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tugenda dushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Hari byinshi bigiye bitandukanye tuba twabateguriye mu bisata bitandukanye nk'uko abadukurikira imisi myinshi babizi. Mu gisata ca politike dushikayo, ica gateka kazi na muntu tugashikayo, icubudandaje tugashikayo, umutekano, utungane n'ibindi bigiye bitandukanye. Nkuko rero tubatohoreza inkuru ziba zivugwa cane, tutirengagije kandi bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Tuzere kugira ntimuze gucikwa n'ayandi tuza gushikiriza. Imana ibahezagire.